Abarundi nibo bayamaze bati nta kibera ubusa ku mukino uheruka wo muri UEFA Champions League umugwi wa Bayern Munich waje kuba utsinda umugwi wa Paris Saint-Germain mitego 2-1. Umukinyi Rui Diaz aje gukora ikosa asohoka ahawe ikarata itukura ku makosa yari akoze bituma abakinyi wa Bayern Munich bakina barushe za kurangira bagomba igitsindo 1. Uwo munsi rero mwijoro rya Raeke umugwi wa Fribourg warayihagaritse amateka umugwi wa Bayern Munich wari kurakora waramaze gutsinda inkino zishika kuri 16 atarukino na rumwe ashoboye kuba banganyamwo. Ijoro rya Raeke umugwi wa Fribourg waraye ubahagaritse babuza kubandanya ayo mateka aho baje kuba banganya ibitego 2-2. Iyi kipe ya Bayern Munich amateka akaba yahagarariye aha ariko aracyabandanya ari wo ufise idarapo ryo kuba mu kibanza ca mbere Bundesliga hariya mu Budage. Urukino rero rundi rwasubiye gutangaza abantu benshi n'urukino rwa Arsenal rwaje gutangaza abantu aho umugwi wa Arsenal warumaze inkino zishika ku 8 zose atarukino na rumwe bashoboye kuba binjizwamwo igori ariko umugwi wa Sunderland muri no joro warayuje babwira ati nimuhagarare rero suko bigenda baza kuba banganya ibitsindo 2-2 byose ni wo mugwi wa Sunderland. Umugwi wa Sunderland uri mubizamo neza cyane aho biriko biboneka yuko uhagaze mu kibanza ca gatatu muri ano masaha mugabo muri Premier League twavuga ko hakiri kare ku mvozo uko imigwi myinshi bikomeye mu nyuma za kwisanga umugwi muto utakaje inkino nyinshi ukisanga asubiye kuja mu bibanza bya nyuma ntushobore no kuronka ryatike ryo gukina UEFA Champions League. Urundi rukino rwaraye utangaje benshi ni urukino rwaraye ubonetsemo ibitego byinshi aho umugwi wa Leverkusen wari munyagira mu mugwi wa Heidenheim ibitego byose 6-0. Urukino rwari ko rubabera hariya mu Budage biza gutuma umugwi wa Leverkusen ushobora kuba ubanyagira ibitego byinshi nk'ibyo bitandukanye mu zindi nkino zaraye zibaye uko niko zagiye zitsindana hirya no hino kwisi. Muri championnat mu Burundi umugwi wa Vision FC waje kunyagirwa na Muzinga FC ibitego 3-1 ngo Dusiti yatsinzwe na Egrenoir igitego 1-0. Rukinzo yaje kuba itsinda 3-0 Big Green Maize. Muri Premier League umugwi wa Tottenham waje kunganya na Manchester United. Everton yaza gutsinda ibitego 2-0 Fulham. Umugwi wa West Ham waje kuba utsinda ibitego 3-2 umugwi wa Burnley. Sunderland zakunganya na Arsenal. Chelsea yaje gutsinda ibitego 3-0 mu France. Umugwi wa Manchester waje gutsinda 3-0 Brest. Le Havre zakunganya na Nantes. Umugwi wa Monaco waje kuba utsindwa ibitego 4-1 n'umugwi wa Lens. Mu Budage ngo Bayern Leverkusen waje kunyagira 6-0 mu Heidenheim. Umugwi wa Hamburg waje kunganya na Dortmund. Umugwi wa Hoffenheim waje gutsinda ibitego 3-1 umugwi wa Leipzig. Umugwi wa Mönchengladbach waje kuba utsinda ibitego 3-1 ca Köln. Nukuvuga mu Butaliyano muri Serie A umugwi wa Como waje kunganya na Cagliari. Umugwi wa Lecce waje kubunganya na Verona bose banganya ubusa kundi. Umugwi wa Juventus waje kunganya ubusa kundi na Torino. Umugwi wa Parma waje kunganya na AC Milan. Biratangaje cyane aho inkino zo muri Italian Serie A zose zaje kuba zinganya zabaye ku munsi w'ejo. Muri Espagne umugwi wa Girona waje gutsinda igitego 1-0 umugwi wa Real Sevilla waje gutsinda igitego 1-0 umugwi wa Osasuna. Atletico de Madrid waje kunyagira ibitego 3-1 umugwi wa Levante. Espanyol za gutsindwa 2-0 n'umugwi wa Villarreal. Abari utarakora subscribe kuri mission yacu nukore subscribe kandi like fyonde na commentaire tubashikiriza ibiganiro by'amakuru y'inkino incamake ubuzima bw'abakinyi niki twakigira kwa kintu twiteza imbere natwe ni giki baterera mu iterambere ry'igihugu cyangwa se n'ibindi byinshi bitandukanye amateka y'abakinyi n'ibindi ntuhengesha no gukora subscribe kore like share na commentaire kugira video ishobore kuza ishikira abandi bakunze imikino bari hirya no hino kwisi mwakoze mwese twabanye ciao ciao.